aracihanagura oya ndagusabye umfashe ubu unye nzocana imigikurikira uzobukora oya naco nani nivyo uzobishiremo none tuma tubifashe turayihana akantu bita melanine niko ntafise konyene nico gituma ntobwita ubumuga. ego bakunzi ba Mpijambo TV turagarutse ni Nadia Ininahatswe ariko kandi na Bella ari ngaha rero uno munsi mbere yuko ikiganiro gitangura baze ndabasabe kwanza mugire musonde ngaha hepfo kuri sabone canke subscribe kugira ngo tubandanye. urakoze cyane Nadia. Bakunzi ba Mpijambo TV nibyo cyo musanzwe mumenyereye ni Bella Noella Irankunda yego nkuko yajeje kubitubwira yongera bibabwira turi kumwe n'umushitsi reka tumwakire. Murakoze cyane nanje nkuko mubibona nitwa Ngendakumana Ferdinand nkaba sanzwe ngendana ubunyamwema. Urakoze cyane Ferdinand karibu rero cyane wisange kuri Mpijambo TV. Murumva rero ko Bella ari ngaha tugira tuganire na Ferdinand. Ferdinand murabona ko ari muri ya kategori yacu mugabo ntituzokwama tuganira n'aba vulnerable gusa ntituzokwama tuganira kuri vya bindi nyene vy'abamugaye abafisi unyamwema n'ibiki. Ferdinand kaze cyane kuri Mpijambo TV. Murakoze cyane. Ego n'ikibazo ca mbere rero jewe numva no kubaza ufise sinzi nibaza ko n'ubumuga bwo kurukoba ubunyamwema n'ubumuga bwo kurukoba babyita gute n'ubumuga canke ubunyamwema banzu dutahuze ubunyamwema icarico ubusanzwe je novuga nti ubunyamwema sinobwita ubumuga ukuvuga yuko jewe ico ntandukaniye ko namwe bwe mwirabura nuko ntafise reka nozita inkabuzo mu Kirundi akantu bita melanine niko ntafise konyene nico gituma ntobwita ubumuga kubera ko melanine niyo mbuze yonyene naye handi ibindi bihimba vyose bimeze nkuko mwe mwirabura mwe mumeze uretse ko ako gahimba melanine maze kukabura gace gatuma ntagira ibintu vyirabura umushatsi ingohe n'urukoba rwirabura. Ego Ferdinand turakubona uno munsi uri mu kiganiro umusore akuze mugabo iyo kategori y'abanyamwema muri societe tubayemo hano mu Burundi ari ibintu twagiye turumva kera hari igihe cabayeho cyo kurondera abo bantu bakabagirira nabi kuko biri kose namwebwe muri wa mugwi societe burundaise isa n'itarakira neza kumbura uno munsi ho bariho amelioration mugabo societe burundaise iracafise ukuntu aba bantu iyi kategori y'abanyamwema bataratahura neza ingene bakwiye kubafata. Nka Ferdinand uno munsi ari umuntu w'umusore angana nawe tubwire muri make ibintu bituma muri wewe canke mu buzima bwawe wahavuye wisanga ikibano canke ubuzima bwa misi yose bukubangamira nk'ingorane wagize zivuye kuri ako kantu urumva wabuze konyene mu mubiri. Hanyuma je mu bisanzwe navutse nkuko abandi bana bavuka hanyuma nisanze nsuku nyene nsanga ndi umunyamwema ariko je mu bisanzwe mu majambo makeyi uretse ivyagiye biracamwo bivanye nuko mu bihumbi 2009 harageze igihe ku mbibe z'igihugu c'u Burundi n'ibindi bihugu na cane intara zegereye igihugu ca Tanzania no hageze igihe bakaza barica umunyamwema umwe babahora ibintazi babita ngo ni boro. Rero kijya gihe ico gihe bavuga ngo turi boro novuga yego narindiho
hanyuma novuga nti je ntivyankoze ko cane uretse ko ivyavugwa mu iradiyo n'ubundi muntu yashobora gusanga abivuze mugahura akakubwira ngo uri iboro ubundi nawe akagutuka ngo uri umunyamwema ibintu bene ivyo ariko je mu kibano aho nagiye ndakurira nukuri ivyo bintu ntivyambaye ko ngo bimbeko cane aho nagiye ndaba twagiye turabana neza kugera n'uno munsi kugera hangeze ariko waravyumva kumva ko hari abariko barahohoterwa naravyumva mbere uretse n'ivyo n'uno munsi muri kino gihe turimo naho inyigisho zigenda zirevuriwa buhoro buhoro novuga nti n'uno munsi ntiturumva neza tubaye stable ku kintu kijanye n'uruhigi rwa banyamwema kubera ko turiko turumviriza amakuru mu ntara ya Rutana baravuga kwica umunyamwema muri uko kwezi kwa gatanu rero novuga ntibirava mu mitima y'abantu bamwe batarashikirwa n'inyigisho sinzi yuko bazumva mugabo bakazirengagiza muganibaza ko bizoza biraza buhoro buhoro pa raporo yuko twakuze turi abana bato tuvyumva tubibona kuvuga yuko tubabona ko hariko biratera intambwe kugira ngo harige bizoshika abantu bose bakagira bakabitahura ngerageje kubaza gato murafise ikintu muriko murakora kugira ngo abantu bashobore kubitahura bumve ko namwe muri abantu nk'abandi mutari iboro ndakwiye kuza murahigwa murafise ikintu muriko murakora twebwe mu bisanzwe ko dusanzwe tubikora nkuno munsi murabona ko mwantumiye mu kiganiro nkaba naje ivyo ndiko ndabivuga ndi ngaha mu kiganiro ngaha iwanyu ariko biraza gushika kure ntihabura uja ku rubuga ngurukana bumenyi akumviriza akumva ibindi ko ndavuga rero turagerageza mu buryo nk'ubu tugatanga ibiganiro bitandukanye tugatanga inyigisho bishitse tukagendera mu ntara zitandukanye no mu kibano abantu bakaza barabitahura buhoro buhoro hari naho bishika tukitaba amanama abera hatandukanye tukabisigura mu bajejwe intwaro kugira ngo abajejwe intwaro kuko nibo baza baradufasha kugira ngo ivyo tuvuga kugira bize birashika naho bita aho bari kure kugira ngo bize birakundika bize biragenda neza okay none ndafisa kandi kabazo numva mengo nk'ubu unye apa yuko muhigwa ukumva ngo umunyamwema bamwishe iki ubundi mu kibano barabakira ubuzima buba bumeze gute mu kibano novuga nti musanze mu kibano baratwakira uretse ko mu kibano canke mu miryango twa tuvukamo hari gusanga ugize nk'ikibazo kubera ko usanga abanyamwema kenshi usanga dufise ingorane yo yizuba iyo twakiwe n'izuba cane birashika ku rukoba tukagira udukomere ku mubiri hari naho bishobora kwadukamwo kanseri rero novuga nti mu bisanzwe mu kibano baratwakira mugabo hari gusanga vyacanganye kubera ko usanga mu kibano badatahura umunyamwema icarico babona kumengo ni igihume mu muryango babona kumenga n'umuntu atari umuntu nk'abandi okay mu ico gihe rero ni naho batubwiye ko bishika mu gahimiriza kugira ngo babakire jewe mba numva umengo hari ikintu mu kibano nyene n'ubu kibuze kuko amaze kubona ubwo rukoba rwawe rusuko bamaze kurubona urumva premièrement bazi ko turabirabure baca babona umengo hari ikindi kintu cabaye urabona nko muri ya mico nyene y'abarundi ntumbaze usanga nyene biyumvira ibintu gushika kure ati noneho ngira ngo so n'umuntu kubera ko urukoba rwe rwahindutse ugasanga no kugutinya bagutinya arabagutinye ayo makandi muramuyabona rimwe na rimwe neza cane no kuvuga je novuga nti nico gituma natwebwe bishika tugahimiriza uko twe tuba vyashitse tukabitahura kare tuza turahimiriza mu kibano kugira ngo bose bumve neza yuko kuba umuntu avutse ari umunyamwema ko atari
igihume kije mu muryango ko atari ingorane ije mu muryango ahubwo ari uko Imana iba yakuremye uko nyene kandi n'uwibaza ko atomuvyara ashobora kumuvyara kuko nk'ubu jewe mama na papa bose barirabura kandi apa ko ari urukoba rwahindutse nuko mugiye kuzuba usanga nyene ribagoye gato kuryakira kubera umushwarara w'izuba ubundi ibindi byose n'amahoro yose uretse ko usanze tunafise n'ingorane yuko usanga kw'ishure bishika ntitugire vision imeze neza ugasanga urashobora kubona ku kibaho mugabo bikaba ngombwa kubona ku kibaho ari uko wabanje kwegera ku kibaho cyane hanyuma hari ikindi kintu hari yindi ngorane tugira mu kibano ugasanga nk'ubu unye jewe mama na papa barubakanye biciye mu mategeko ugasanga nk'ubu unye urabona ubu unye turi mu iterambere ugasanga umwana yavukiye kwa muganga umugabo bamutelefone bakamubwira ati burya rero wa mugore wawe yavyaye umunyamwema gaca avuga ati ntunzanireho ahubwo raba wose umuntu raba iyo wamukuye ahubwo umusubizeyo rero nico nyene kiri mu bituma dufata akanya ko gutanga inyigisho kugira ngo bose baze barabitahura yuko kuba umunyamwema ubura umuntu nk'abandi umuvyeyi yavyaye umwana akabona n'umunyamwema ntabwo sigiye umavyaye n'umuntu kandi afise n'akazoza keza neza cane yego rero reka numva mengo nuko nyene abantu ni vya bindi nyene twama tuvuga abantu societe burundese ngira ngo tuvuga sinzi ko ari abanyafrika bose mugabo tugeregeje kuraba ibintu tubona mu Burundi mengo hariho kudatahura neza bama babona intambanyi gusa reka rero tukuganirize nko kw'ishure wicaranye n'abandi banyeshure wagiye kwiga iki wabibona gute naho nyene ndazi waguma ubona umengo si ndazi byari bimeze gute mu bisanzwe je kw'ishuri narize amashuri mato narize nyene bigorana kubera ko iyo ngorane yo kutabona neza ku kibaho naje nari ndayifise nk'uko abandi banyamwema bayifise nubwo tutayifise ku rugero rumwe yego mugabo ntaguciriyemo ndiko shaka abanyeshure kuko nk'akarorero nka je ngendana ubumuga bw'amaguru narabona ko hariho abana bamwe batabitahura bakabona yo urumva namwe naho kuko watubwiye neza ko mufise ikibazo cyo kutabona imbere neza biturutse kuri nyene ubwo rukoba rwanyu nivyo rero ndiko ndavuga urinjiye mu ishure abanyeshuri rero barakubonye uragiye bace banakubwira ati we wicara hajya uretse ko bicara ku nimero mu ishuri wicarana na naga bihora bimba bimeze gute wabonye byari bimeze gute ubusanzwe je nkitangura mu mwaka wa mbere naragiriwe amahirwe umwigisha yatanguye kunyigisha mu mwaka wa mbere yaratahura ikibazo nari mfise cyo kutabona neza ku kibaho hanyuma abanyeshuri nabo haragera igihe umunyeshuri bakakwicarikana n'uwo munyeshuri umunyeshuri akavuga ati je naka ntitwakwicarana ati naka ntitwakwicarana mbwa mu nyuma ngiye hagiye harahera iminsi narakunda je gukina umupira naho hageze igihe mu nyuma nkabiheba mugabo narakunda gukina umupira nivyo vyaca bituma abanyeshuri dushobora kuyaga tugahuza umupira warawukina neza ku buryo bavuga ati umuntu arashi neza cyane ni hafi Christian yego kandi turabizi ko kw'ishure iyo ufise akantu usumvye abandi uko buri kose ntihabura abaza kukwegera nivyo yego rero urumva ko wacugira abafana uwo muntu ararenze bwo ndi twabona umengo nta birenze ariko ubu rero turabonye umupira mw'ishure naho ntiwabitora ngo boje mw'ishure narabitora naho ntabitora ku rugero nyene novuga nti kuko sinigeze mbo wa mbere ariko narabitora nkamenya kuko je no mu wa gatandatu nakoze konkuru ntadubuye naratoye konkuru ntadubuye Bazi gituma ndakubajisha kibazo nuko nzi iyo umwana aciye ubwenge mu ishuri naho ndabibona no kubana bagenda n'ubumuga ugasanga ni nk'umuhungu aciye ubwenge cyangwa n'umukobwa aciye ubwenge kubera ko
baba bashaka icyo ubafasha. Donc mu ishuri hari ukuntu umengo nubwo yoba yumva atakwiyumvamo kubera ubwo bwenge uciye arakwegera ku nguvu kugira nawe umusigurire n'akarorero umufashe ashobore kugira kuavansa iki, ugasanga yarengeye bya bindi byose biyumvira yagutumbereye. Rero nako ndiyumvira muri uko kugutinya niki babonye uciye ubwenge urumva ko bategeza kukwegera. N'umwe yabari hari inyuma yavuga ngo je ntitwo kwicarana cyane iki, yategezwa kuza akavuga ati none ko ashoboye ashoboye bya bindi bariya bose bari bashoboye naje yomfasha. Ndiko ni muri yo sanse nariko ndakubaza nti wari uciye ubwenge neza cyane kuko urashobora kubona ati umuntu yanyegereye kubera objectif ye, umuntu yamvugishije kubera objectif ye. Hakaba n'undi avuga ati jewe nukuri nta kintu narinzi mugabo narabonye ko petit à petit barabitahuye barumva ko ndi umuntu nk'abandi, ndi umunyeshuri nk'abandi, hanyuma turiga amashuri aragenda neza ndarangiza. ubusanzwe novuga nti nkuko mubivuze mu bisanzwe jewe naheze amashuri mato mato ndiga yisumbuye ndiga na kaminuza. Novuga nti aho nagiye ndaca sinovuga ngo nari nciye ubwenge cyane ngo nishire imbere nari nciye ubwenge cyane, ariko narabitora nkuko abandi banyeshuri babitora. Rero niho haciye haza haragera igihe baraza baranabitahura buke buke, hanyuma ngeze mu 11 naciye ntangura kuja mu bintu vy'amakrebe. Ngiye mu bintu vy'amakrebe hoho baciye baza barabitahura cyane kuko narakunda gukina amasketch. Tumaze kuza twakina amasketch rero usho usanga abanyeshuri barankunda kubera ko nari nshoboye gukina, nari nshoboye kugira ibintu biriya. Usho usanga rero bigaca bituma n'abigisha bakankunda n'abayobozi bakankunda kubera ko nabashobora gukora ivyo bamwe badashoboye. Okay, bica vyumvikana umaze kwinjira muri club usanga warusa abagenzi noneho urinjira mu bandi bikwiye kuko akenshi ikintu twama tubona nuko kenshi iyo umuntu agendana ubumuga cyangwa afise vulnerabilité yariyo yose nka mwebwe kuko mwe ntitubashira mu bantu bagendana ubumuga, niyo vulnerabilité yo kurukoba kuba mudafise urukoba rusa rumeze kumwe n'urw'abandi. Akenshi rero cyayikumira ugasanga nimba ari izo club ntakeneye kuzijamo, nimba ari dance utuntu twose umengo ari izo rukuntu umenga ari kumira, ariko iyo yinjiye muri club usanga nyene biryoshe ubuzima arongera akagira ubuzima akumva ko ari nk'abandi kandi n'abandi banyeshuri ugasanga bamwakiriye. Kuwe rero aho wari wabishoboye cyane ko urinze winjira muri club byategezwa kuca bigenda neza kuko wacawe kugaragaza n'ingabire usanzwe ufise neza cyane. Handi naho muri kaminuza ikintu cyagiye kiramfasha cyane. Muri kaminuza naho naciye mari imyaka namaze muri kaminuza ndi umuderege. Rero nukuvuga rero maze kuba ndi umuderege vyaroroha gukurikirana ivyigwa nitaguje, naho ibikorwa by'abaderege muri kaminuza usanga uri umuderege usanga ushobora kumara umwanya utari mu ishuri abandi bariko bariga. Mugabo jewe narinze mpeza deuxième session ntayonze ukuntu bagikora. Urumva ko wari uciye ubwenge naho wari wase kutubwira ko uciye ubwenge kaje kubajije ko iyo uciye ubwenge mu ishuri nukuri nta munyeshuri atakwegera. Kameme none urinze ushobora kumara kaminuza yose ntudubuye kandi ugasanga urunka amanota meza ubuciye ubwenge. Kameme haba hari icurusha abandi kandi bitegezwa ko bakwegera kugira ngo ukibasangize. Yego. Okay, urahejeje rero kaminuza urumva rero ubuzima buratanguye. Byaje bigenda gute bibandanya gute? Bona kuvuga je nahejeje kaminuza 2023. Rero ubu onye novuga nti ubuzima nyene ntibiragenda neza. Ndacariko ndarondeza. Okay, naho muhurana za ntambanye nyene abantu
tugendana ubumuga duhura nazo zo kubura ubuzi barabahorana mu uruko bagwaye neza cyane ahubwo benshi bazi yuko no kwiga tutiga benshi bazi yuko tutiga ngo tumara amashuri yego rero no kuvuga nshatse kuvuga ukonye kubera ko tumaze kubibona kenshi nubwo umuntu womubwira uti je narize bimeze kunuku akubwira ati nta munyamwema yo kwiga ngo kubera mugabo no munsi turiko turaraba bamwe barahejeje amakaminuza abandi nabo baragiriwe amahirwe bamwe bari ku buzi oya je nshaka ko kantu nta munyamwema yo kwiga ngo kubera iki kuko twe batubwira ngo ntitwokwiga kubera baba babona umengo kwideplasa biragoye none uzoshika vraiment kwishure n'ukuri ishure umara minota 30 tambuka gutyo gute ntibikwigwa mu bwenge bwabo namwe na twe natwe mu bisanzwe je ikintu nibaza nuko bagumye bibaza twe yuko turabanyamwema kwa kutabona neza ku kibaho kwa kuna abantu bashobora kubona mu kibana ata muntu numwe babona w'umunyamwema yize ngo amara amashuri baca batangwa kuyumvira ati burya rero abanyamwema nubwo biga ntibaheza kandi urabona kubera ko bishikuka usanga n'uwize ari uca yacira hagati bivanye nuko abona yuko umenga iyo ngorane yo kutabona neza ku kibaho umenga ni ingorane ya wenyene ari naco gituma navuze yuko tuguma tugira ihimiriza kugira ngo bose bashikirwe n'inyigisho bumve neza yuko twe naho vyashitse tukiga tukarangiza amashuri makeyi kuko amashuri yo ntahera tukarangiza amashuri makeyi bumve neza yuko kwiga batabona neza ku kibaho na twege twize bimeze uko nyene urazi ko sinarinzi yuko meme no mu kibano babizi yuko mutabona cyane nk'ikintu kiri kure gatoya sinarinzi ko babizi burya jewe nahora nama mbona n'amengo baraba kuby'inyuma n'ama info barayafise okay akazi rero mucamubura naho mubona umengo bisunze iki akazi je ndiko ndaraba uko bimeze mu bisanzwe ndiko ndabona ko mengo mu gutanga akazi barakwiye kuza barakategoreza amakategori amwe uko uno munsi baravuga mu gihugu cy'u Burundi ko bariko baratanga akazi bakavuga ngo abigeme ngo barabahaye courage mu kudepoza ibiki n'ibiki ngo gacho usanga abagendana ubumuga nabo nyene ntibagize ntaco babavuze ko kugira ngo kubera nabo nyene barafise amadiplome abangana n'ayabo bandi ukuvuga je novuga nti mu gutanga akazi barakwiye kukategoriza imigwi imwe bivanye nuko bamwe baba bafise rebezo specifique donc kujya bibuka abatwa bakibuka n'aba albinos nabo nyene ego neza cyane n'abagendana ubumuga bisanzwe gatoyi mere nk'ubasubiza inyuma gatoyi Fernand ibi bintu bituma bafata abanyamwema bakabica ese kuribaza ko ari byo boje mu bisanzwe navuze nti nabicwa bicwa kubera babatiza ibintazi kuvuga n'abantu bavuga ngo urumva ngo nishe ngo umunyamwema ngo candonka ngo imari ngo ibiki ngo bakaja kubashora muri Tanzania mugabo mu bisanzwe tugiye kugira amatoza tukaraba dusanga ari kwa kuntu bari ubukozi bw'iki mu majambo makeya Bella jewe ndagomba duhagarare hano hantu iyumvire umuntu afisa inyama n'amaraso azi mu mutwe ko niyica uwundi muntu kuko n'umuntu mu albinos n'umuntu hariho ibintu aca yunguka mbega abikura muri uwo mubiri wawe nyene je narigeze kumva bavuga ngo baba barimwo inzahabu sepa ibintu bavuga urumva bibiri bizarre hari nabo iyo bibiri barayigura bayikoze iki eskarafisa maya abo bica babakata ibihimba ibihimba ngo nivyo bituma ngo bazoronka ngo amafaranga menshi ibihimba nyabaye kurashobora kudomako c'est pas grave ari abo bishe babaciye amaboko abo bisha babaciye ururimi
ibintu bene ivyo bagaca bavuga rero ngo ukuboko ngo kuri niki cyangwa Ebo. ururimi ruri mwiki. mu bisanzwe nivyo twakumva bivugwa mugabo baravuga yuko ngo kubera ko baba utwo basanga bo biyishe ugasanga batwaye ivyo ibihimba bimwe bakabitwara ibindi navyo bakabisiga urumva baca bavuga ngo yuko ngo ari ibora ivyo baca baza gushora babagurira cane kugira bace baronka amafaranga. Donc ntawuzi ivyo bihimba ico bija gukora iyo bigurishwa. Asha nta n'ubuzi niyo bigurishirizwa. Jewe nuvume ngo kino kintu nk'umurundi twizere ko abariko baradukurikirana bazogenda barabiganira kumbure n'abandi bari hafi yabo. Kino kintu gabasha gikwiye guhagarara. Je nuvume ngo gikwiye guhagarara. Mu bisanzwe ahubwo gikwiye guhagarara burundu. Ariko tuko twasaba kugira ngo muri kino kiganiro kugira ngo abariko baradukurikirana kuva novuga nti kuva hasi mbere wanashima kugera hejuru kugira ngo abajeje intwaro abajeje gukurikiza amategeko ayo ariyo yose kugira ngo abantu bafashwe bariko bakora aka kabi kugira ngo bahanwe by'ukuri uko twamaze igihe tubona abantu bagafatwa bagirizwa ko bishe umunyamwema kanaka ngo ugasanga mu nyuma baragize ente mu nyuma tugasanga bagize ente tugasanga abantu barekuwe. Urumva rero harimo igituma bidahera ngo bihere nyene completement harimo nuko badahanwa severement badahanwa cyane nkuko bikwiriye ku buryo bumva ko ivyo bintu nyene ari reka tuvuge ko ari nk'icyaha none cyacu kwica bagakurikiza nyene ry'amategeko akoreshwa mu gihe bariko barahana umuntu yagirwa n'icyaha cyo kwica. Rero ibindi ko ndabivuga kubera ko bishika tugasanga iyo umuntu yakoze icaha ntahanwe nimba yafunzwe agafungwa iminsi ngaho gaca umusubira kumubona mu kibano n'abandi bantu baca babona yuko mengo ivyo yakoze uwo mengo ntiryari kosa. Rero novuga mu majambo make yuko kuva hasi kugera hejuru twokumva neza yuko umunyamwema yuko ari umuntu nk'abandi yaba ari ugendana ubumuga ari umuntu nk'abandi umuntu wese uko ari tumwubahe mu cubahiro ciye. Yego kandi mu gutanga izo mpanuro mbega hagiye wari wababwiye yuko usanzwe hariho ikintu muri ntuzeya yanyu association mbega yego usanzwe watubwiye ko usanzwe uri Boje nababwiye ko nitwa Ngendakumana Ferdinand hanyuma nkaba nsanzwe mwishira hamwe ry'abajyamwe batagira imbibe nkabanjeje imigambi. Numva rero ko iyo mpanuro ikwiye ni ibintu muba musanzwe mubayemwo musanzwe mukurikirana nuba bitoba birakubako guma wumva yandi maka harya no hino mu gihugu donc amakuru aragushikira byoroshe neza cyane. Yego rero numva umengo nkuko uhejeje kubavunira akagohe nyene wavuniye kagohe aba societe abarundi bose urongera uravunira nakagohe ubutungane ko bogerageza bakabahana kugira ngo turabe basi ko ivyo bintu vyohera ntimuze murumva amakavuga ngo umunyamwema ngo ngo habaye iki ngo yumva ngo bamunyuruje ngo bamwishe ngo bagizene ngo kubera urukoba rwiwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane ibintu bibabaje cyane kandi bimaze niki jewe mengo haraheze igihe kinini mu 2009 numva ico kintu mugabo jewe rero unarinzi ngo vyaraheze naguma nibaza ko mengo vyaraheze sinarinzi ko nubu mugabo ngira siko muvuduko nk'uwa kera oya siko muvuduko nk'uwa kera biko biratera intambwe nuko gusa abatarabitahura nuko bandanya rero mugerageza muri association yanyu mugerageza muhimiriza mumvisha abantu ko mutari boro vraiment muri abantu nk'abandi habuze gutahura twe duca tubona umengo ni ibintu bitangaje sinzi yego nuko rero agakrande yahejeje kukavuna akagohe yahejeje kukavunira abakunzi hari ikindi wokongera ko nta kindi ngire nongere ko uretse
kubashimira kuba mwantumiye mu kiganiro, kuko ivyo mvuze navuze kare ko ndiko ndabivugira ngaha, mugabo uza kuja ku rubuga ngurukana bumenyi araza kubibona, araza kuvyumviriza neza, usange bishitse no mu bindi bihugu, kuko urubuga rukurikirana n'isi yose. novuga nti ndabashimiye cyane kuba mwanyiyumviye ko mukantumira muri kino kiganiro. Ivyo mvuze agakrendeye na akagohe na kebuye, nibaza ko abakumvise vyoba vyiza tugashize mu ngiro, abatarabitahura bakabitahura, kugira ngo twese tubeho mu bumwe, tubeho nk'abana b'Imana. Urakoze cyane Fernanda, reka duhe Nadia asezere abakunzi bacu. Wakoze cyane Fernanda kutwitaba, twizere neza ko n'ikindi gihe uzotwitaba mu kiganiro kuri Ijambo TV. Ukuri ubundi munsi wose muzosubira kunyiyumvira ko nukuri ndigada. Murakoze cyane, ndagushimire nawe Bella. Urakoze cyane. Ndabibutse kugira subscribe, mwiyabone kuri iyi YouTube channel kugira ngo dushishikare gusangira byinshi. Murakoze.